amakuru atekanye ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 30 ntwarante umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Kayanza, Bubanza, Bururi hamwe na Makamba. Haritezwe kandi ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Rumonge, Rutana, Ruyigi, Gitega, Karusi hamwe na Cankuzo. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Kayanza na Mwaro, aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara za Cibitoke na Bujumbura, aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:06 rirenge igihe cy'isaha 12:10 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira.